kumano intoke umutwe wanje canyaje wewe ko nabonye kugira abana benshi nabonye bitera ikibazo ikintu cya mbere nabonye naho bavuze yuko byana benshi ngo bitera akamaro bitera umunezero ariko nasanze ari hatari niho byara abana umuntu bashoboye kurera hari abantu usanga afite abana benshi badafite ibyo bagabo badafite n'amatungo usanga abana bapfa bahera amayibobo byose bitera ikibazo. Nshimiye abavyeyi bavyaye abo bana banonotse urugo kose. Mubakomera amashyi abana banonotse nabego mwihamba kigashi. Batubwiye ibintu byinshi kandi natwe twaryohewe. Nukuri mu miryango iwanyu ndabahaye bazobaha agashimwe cyane cyane rwose Kibondo yamuteka neka na Afrika. Ikintu batwigishije cyane abantu tudashobora gushobora kurekuriranira kurengera ibyo twabayemo batwigishije cyane. Hariho n'abantu benshi bagumye bavuga ngo twari tubona ibintu bariko baragira ntigenda abona ko ariko baratwigisha kurekuranira, bariko batwigisha uburemere, ntibariko bakoresha umuntu uze mu ntambo bimwe mu byo bagira batwigisha kurekuranira. Hariho benshi ku mutima ntidufise ibintu byagumaraye tudashobora kurekuranira. Hariho ikindi kintu cyanshitse ku mutima, hariho abamama benshi usanga baguma biyemera ngo genda ashoboye cendanana n'uryo mugabo wanje tubashobora gukwigana kujana mu kabari, ariko hageze igihe bagira ikibazo cy'uko mumva uburemere y'uko itangira itama ahubwo komera tekana ugumye umutima. Hari ikindi kintu bavuze c'abapasoni, bajya pasoni mwabonye bikorera abagabo bagenda bagaruka, benshi mwabonye yuko ari ngaruka cyangwa ari ingorane zishikira abakenyezi mu rugo. Mugabo nagira ndabaho umuco gatoya kuri ibyo. Nitwa Irankunda Ivana, nkuko yaraheje kwivuga hajya twako turikorera abagabo uko iyo ntambuko tukiva ngaho tuja hariya byari kwerekana imiruho abakenyezi baronka iyo bari mu ngo zabo, ibikorwa bakora ugasanga bariko bakora ibikorwa byinshi cyane gose. Umugabo nawe ari ngaho ntabone yuko ariko araremera umugore wiwe amuremetsa ibikorwa byinshi. Mugabo yarakwiye gutahura ko mugabo ashaka gutandukanya ibikorwa, umwe agakora ibi undi agakora ibi kugira ntihagire uremerwa cyane ko mu rugo ni babiri si umwe. Ego nibaza ko ari ibyo ahubwo ni mubongere yagibaje. Nibiki watahuye muri iki kintu cyose cyabirenga? Je nk'ivyo nabonyemwo nabonye impanuro zirenze ari nyinshi ko kizira gusambana. Hari nk'abo usanga basambana ugaje usanga biragoye, ubwaje nabonye ko iyo mpanuro irimo. Urakoze umukomera amashyi yatahuye.